Rero bakunzi bacu turabaramukije kandi aha twagerageje kuvugisha umwe mu bamambre ba sosiyete isanzwe itera ibi biti, ariyo association isanzwe itera bino biti, aragerageza kutubwira izina ryabo uko ryitwa n'iyo bakuye umugambi, narirya twumva yuko bimaze igihe kinini kuko muravye ibi biti vyose biri ngaha vy'amagereveriya nivyo bateye, urabona yuko bikuze cane kandi wumva bimaze igihe kitari gito bino bintu babikora, urumva yuko urabona naho biteye biragira environnement imeze neza, rero murumva yuko ari vyiza cane. Rero twamwegereye kugira ngo atuyagire vyinshi kuko ni ngirakamaro kandi murumva yuko ari ibintu bamazemwo igihe. Rero reka tumuhe akanya atwidondore anatubwire uko izina ry'iyi association yabo ryitwa. N'amahoro neza? Amahoro. Twebwe dukorera kuri chaîne ya Magagi Burundi, twashaka tubabaze ku bijanye n'iri shirahamwe ryacu, mwotwidondora mukavuga nuko ishirahamwe ryanyu ryitwa? Yego, jewe nitwa Matumi Paul, ishirahamwe ryacu ryitwa tuje hamwe. Tukaba tumaze imisi dukora imigambi yo gutera ibiti, yo kworeza ibiti, turose abatugurira bakatugurira, tutabarose vyinshi turabitera, navyo bigize ubuzima bwacu, bukaba bugize n'ubuzima bw'isi. Bimwe barasatura ibindi tugacana, nuko tukamererwa neza mu buzima bwacu. Yego, birumvikana ibiti bifise akamaro kanini cane kuko uko mubivuze birazana amafaranga n'ibindi. Mbega umugambi wo gutera ibiti muba mwawiyumviriye gute, waba wajemwo gute kugira ngo mubone yuko bifise uko mwari mumaze kubona ko bifise akamaro? Umugambi wo kworeza ibiti twatanguye kuwukora kubera amashirahamwe menshi yagumye atubwira, aduha n'ibiti, aduha n'ivyamwa vyinshi, bimwe twarabiteye, nuko tukaba tugeze ku ntambwe yo gukora amapepiniere manini, turondera n'abatugurira. Ego, umva ni vyiza cane, wumva ko muronkamwo inkwi, ibiti mukabiguza aho mwabiteye canke ababagurira mukaronka amafaranga mukiteza imbere. Ni nk'igiki wobwira abantu biyumvisha ko igiti umengo nta kamaro gifise, mubona biba birimwo biyumvira ko bidafise agaciro? Ico wohamagarira abantu ku bijanye n'ibiti? K'uwo mugambi nuko abantu batavyiyumvamwo, bataba bazi akamaro k'igiti. Ego, rero urumva yuko bifise akamaro kanini cane. Wobwira abandi bantu bati mbega igiti ubona boba babigiyemwo vyokworoha bikagwira bikaba vyinshi, narirya ubona uko igwirana ry'abantu ryiyongera niko n'ibiti bigabanuka. N'igiki wohanura abantu bakijukira gutera ibiti? Nk'ugwaruka cane cane, nanje urabona ndakuze, mugabo ugwaruka rw'ubu ntirwifuza gutera ibiti, barabura bakitwaza ngo nabo bafise babitera, kandi hariho kuko bo ntibazi akazoza kabo imbere, ko ari ugukenera ibiti, ugiye kugitema aho utagiteye bazoca bagufata bagupfunge, urumva nta nyungu uzoba ufise. Ndabahamagariye rero ko bokwitabira imigambi yo kworeza ibiti no kubitera. Ego, nivyo kandi ni ngirakamaro kuko biboneka nkaho umengo abasaza nibo babikora, mugabo n'abajene barakwiye kubikora, ugwaruka. Rero aha iwanyu mukunda kworeza ubwoko nk'ubuhe bw'ibiti? Dukunda kworeza amagereveriyo, imikaratusi, indunga na kariyandara, nivyo tworeje zo guha ihene ibitungwa. Ubwo nivyo dukunda kworeza, hari n'igihe baduha n'ivyamwa tukavyoreza, tukabitera abana bakaguma bafungura neza. Yego, ndumva ni vyiza cane. Rero umva urasaba
ko mushobora kuba mworonka ababagurira baje, ndibaza ntimwobura ibiti mubaha kuko ndabona murafise ibitari bike. Rero hari ikintu nashaka kugusaba, ni igiki wosaba abantu bakurikira ishene yacu ya Amagagi Burundi, ico ubona bokora? Nuko ico nobahamagarira nuko bogira saburoni, nyuma bakaza baradukurikira nabo baterera ivyumviro bagenzi babo. Ego murakoze, turabashimiye twongera tunabakengurukira ku mwanya mwaduhaye n'ivyumviro vy'ingirakamaro muduhaye. Yego natwe turakengurutse, turashimye ikiganiro tugiranye namwe. Ego aha hakaba hari mu Giteranyi, Inonwe, umutumba wa Nonwe aho bita mu Gafunzo muri komine ya Giteranyi nyene intara ya Muyinga.